Hello guys, hello everybody, welcome once again at Indundi TV. Vous êtes toujours avec la diva Origin Amanda Bazenda Bishasha Gusa. Turi kuri Timiza Fashion. Timiza Fashion Stylish Bedel. Aza kutwigana vyinshi kuvyerekeye Cibitoke Rising Fashion. Kamuzi yuko Cibitoke Rising Fashion, Timiza Fashion ari imwe mu maison de couture izoko expose uwo munsi. Let's go. Nkuko twababwiye ni turi muri Timiza Fashion aho turi kumwe n'umukuru wa maison de couture ariwe Bedel Niyonkuru muraho. Yego turaho. Ko batamuzi Bedel Niyonkuru ni nde? Ko batamuzi Bedel Niyonkuru ni Niyonkuru Champion Bokasa. Styliste. Akaba twara Timiza Fashion. Bedel Niyonkuru n'umustiliste n'umudesigner akaba arongoye Timiza Fashion. Bedel, Cibitoke Rising Fashion neki parce que turabona ku ma réseaux sociaux événement izoba le 29 kandi tukabona yuko maison yawe de couture ya Timiza Fashion ni imwe muri maison zizoko exposa uwo munsi. Yego. Bon, ntarandiye ntagiye kure uvuze Cibitoke Rising Fashion. Sindimo nkuko mubivuze ko rako ndi mu designer oya ubwa mbere ndimo kubera ko ari ibintu bibiri ndimo ubwa mbere kubera ko ni evenement izobera mu ntara mvukamo ubwira kabiri rero ndimo ko ndi mu designer zo kwambika yego donc ni jaje twavuga ati ni donc ni rêve ibaye réussi donc ni travail ibaye réussi kuko ni evenement izobera mu ntara donc usanzwe uvukamo yego bisigura ko apart yo kuba nzobambika usanzwe ndimo no muri organisation ni Cibitoke Rising Fashion ni edition igira kangahe igira gatatu ni edition igira gatatu donc kugira ngo edition ize igira gatatu nuko mwabonye ko harimo réussite ya edition ya mbere haji ya kabiri donc ni ya gatatu twitege n'izindi zizokurikira ya bo muri make nibaza yuko Haveje nari mfite ubwa mbere kwari uko hobaho abana bo mu ntara bokunda ivyo bintu byijukira ko twaragenda tugasanga ko turatanga impunga ama sponsor muri Gitega tugatanga ama sponsor Ngozi bo byari bigoye kuvuga ko je notangura kurabona mfise imezo yo ngaha nsanze mfise n'abamanke biwanje sanze nkoresha mugabo urumva bitandukanye n'ibyo mu Cibitoke ibyo mu Cibitoke rero byasaba yuko hagira abatera intambwe ya mbere komsa hama nkaca ndabakiriraho bari basanzwe bageze bisigura yuko evenement ya mbere bakoze bayikoze ubwabo hama ndayibona ndayimenya ndayibonye ndavuga ati vraiment courage ya kabiri rero cyanda bafita umugongo yari evenement yagenze bien sana gose cyane gose donc Timiza Fashion yo rya mbere iparticipe muri Cibitoke Rising Fashion oya ni rya kabiri ni rigira kabiri ijya mbere no nta edition ya mbere ni home tari Timiza ntiyari irimo edition ya kabiri twarimo na edition ya gatatu turimo ni ya kane tuzoba turimo ni ya kane tuzoba muri à part Kokoeka designer ni yihe yindi maison de couture izoko expose au munsi bo gushika ubu hari Timiza na Kokoe yego jusqu'à maintenant maze kugira ama partenariat angahe ama partenariat n'abandi abazokora donc kubera ko evenement ni muri ko murayikora mwenyene hari n'abandi donc bazafasha umugongo muri evenement bo muri evenement dufasha umugongo n'ibisata byinshi ibinyamakuru byinshi ego gushika novuga nka Indundi ndafasha umugongo Indundi TV zakeza.net ni byinshi sino bidondagura ndabimare ni byinshi kandi n'abandi baracari ko baraza cyane nk'ama hotel mu Cibitoke nyene ko baraza parce que baramaze kubona yuko iyi evenement irabafitiye akamaro kuko ndibaza iyi evenement n'abantu bake batayizi kandi abantu benshi bariteguye cyane kuduga mu Cibitoke society iyo baduzire mu Cibitoke inyungu ziba ku bintu byose cyane yumva urabizi ko tsandu intara nziza tuyita intara imeshi batayizi umva baca bashigira ishaka ryo kuza kuraba intara imeshi intara irimo ibintu byiza umva tugiye muri kote ya tourisme ni sawa amba rero bamwe bafite ama hotel nabone basuca baronka abantu babashorera baharara cyo bituma nabone rero ubu nyene
ndiko ndabatera kamo ndababwira ati amahoteli ataraza kudufata mu mugongo ejo ntazocererwa hama twabonye yuko muri Cibitoke Rising Fashion murafise ama partenariat na Talent Owners Group est-ce que bisigura yuko uwo munsi atari imideli gusa izoratwa hariho n'ibindi bizoratwa hariho n'ibindi bizoratwa mbo ubwa mbere hoho turafise abaririmbyi batangura kubwira kwanza abona kubwira n'abaririmbyi basanzwe bavuka hariya nyene kandi bariko barakora neza cyane mino misi hano kubwira nka DJ Oli benshi bazi ko ari umunyakanyosha yego ni umunyakanyosha mugabo source yiwe ni mu Cibitoke aho tokubwira nka Ephraim yibaza akarimbo kiwe gatovye mino misi murakazi na featuring Bface umva abo bose nibo tuba turi kumwe n'abandi nyene bahajya nyene ntorinda kudondagura abandi rero batasanzwe batavuka hajya nakubwira ko ari surprise hari surprise hari abastar bazoririmba hari abanyamideli bazorata imideli hari abazotamba kizaba ari kirori izari evenement vraiment iri nibanga bazi DJ Israel nibazotuvugiriza gushika mu gitondo wow bash ntituzotagwa yari surprise nacho reka tubimenye n'utarabizi naco profitira kugira ngo uwo munsi ntasiba hama muri Cibitoke Rising Fashion tumaze kubona yuko casting y'abamanika bazodefira yarabaye kandi muri timiza sanzwe hariyo n'abandi bamanika hazodefira gusa abamanika mu Cibitoke cyangwa n'abamanika batimiza nabo nyene bazodefira mu bisanzwe umaze kumva ko ndimo muri organisation uca wumva yuko n'abantu batari bake dusanzwe turi kumwe nabo barimo hano natangura nkavuga staff ya timiza mu gihe bafite turabona abamanika mu Cibitoke ntibarashika kure cyane cyo kimutuma rero tubaba hafi ugasanga ari ibintu byinshi turiko turabafasha rero timiza rero yambaye iterera mu ngambo zose habe muri staff habe no mu bamanke ko no vuga nko arabigisha Destin Niyongeko no kubwirana Gino urumva bose n'abantu nyene ubona ko bari abantu bo muri timiza nyene baza kubafasha mugabo ndibaza kutambuka oya tubabahaye abakoca gusa n'abahaye abakoca gusa hama evenement watubwira hari DJ Israel hari abaririmba abadefira donc au programme donc ibintu bizoba biri programme ko azobanza baririmba canke azobanza badefira evenement tuzotangura mu gitondo tuzokora ama travaux d'entretien hama nko mu ma duje ma travaux d'entretien nko ma 11h 13h tuzokina match ya basket yimvukira zivuka mu Cibitoke mugabo zitaba mu Cibitoke zizokina n'abanye Cibitoke basanzwe bahaba n'abanye Cibitoke basanzwe bahaba hama 13h match zo biheze abantu baje kuruhuka tuje kwitegura impuzu tugende dusubire tuzikwiteho kandi gapazi ko zahoze nazo zibanze zigorora ko bazambara zishushe kugira ngo bariko baranatambuka bagororoke neza hari n'ubushuhe turumva izo biri bien organisé hama mu kurangiza Bedel parce que ministère ya jeunesse sport et culture ni kimwe isaba ministère ya jeunesse et sport kintu isaba gufata mugongo ubwa mbere ho simpere hariya ikankangurira kwanza mu ntara uburongozi bwo mu ntara ubu dufate mu mugongo twovuga aba gouverneur twovuga ma société asanzwe hariyo akorera mu Cibitoke nka za Buseko zande ubwa mbere ho turasaba ko badufata mu mugongo ko ibintu turiko turakora abari ibintu bitesha bitanga agaciro ku ntara yacu no ku gihugu cacu cyo gituma rero igituma turi inyuma cyane mu Burundi paraporo y'ibindi bihugu nuko abadufata mu mugongo ni bake je nibaza rero ko akamutwotera ministère wa jeunesse et sport uko dufata mu mugongo uko ashoboye uko ashoboye hama natobejo cyangwa hirya yeje mugabo mu bindi bikorwa zoza turorganiza baze umva igisata ciwacu kiri nyuma cyane gose kiri nyuma cyane gose mu Burundi fo kire baza baratwiruka natwe kuko turiho kandi dukora byiza bakunzi ba Imideli bakunzi ba Indundi TV na bakunzi kandi mukaba n'abakunzi ba Imideli Times yari Imideli Times aho twako turavugana na Niyonkuru Bedel asanzwe arongoye Timiza Fashion restez connectés nimwibagire guma mu subscribing mu liking mu na sharing hama tuzourire hehe ni mu Cibitoke ari andano nibagiye mu Gasenyi tuzohagarara tuginyama tuzohagarara tujye no mu copo nukujya no kuryoherwa no kwambara tukabegwa igihugu cyacu tukaguma tubasha kugiteza imbere
ciao.